Ariko ushobora kumpindura kandi usanze konde. Si ikintu kibi nkoze, ni kweki je nakuje reka kugira ivyo urimo. Sana kwakiriye uko nyine nimba ari ivyo ukora ndavyakira uko nyine ivyo ukora. Nanje nico kintu nahise ikintu kibi. Kweki ushaka kukinkura. Ya. Nimba usanze ntamba kandi si ikintu kibi nkora nkunda uko nyene nimba nkunda nkundira ico nyene. Take your time mubwire. Uramutinya? Aranyizwe. Shamege shure hano mbanganye dance yanje. Ndondera amafaranga sinshaka kurya amafaranga y'abandi bantu, kurya amafaranga y'iwanje. Amafaranga y'iwawe personnel. Okay. Yes, Amamo hizoza hanyuma. Amamo hizoza hanyuma. Aciyaza nyine ubu nyine nko tufutuka naho bice bigenda gutyo. Reka ni ibintu hamagara saka butu sonda hamakabaradi. Ni ibintu nyine biza bukebuke. Kandi ubundi celibatire kandi abandondera sinovuga ngo ntibabura. Kandi beza. Hembura aho twoja kandi uvuga ati nukuri baratese. My people, it's another blessing. Kubana namwe ku musukundi bakunzi ba Kamo TV. People them call me done for the champion most conqueror from zero to hero, from nothing to something. Yes, bakunzi ba Kamo TV. Na ndababwira mu mbonyano ndabazani exclusive contents zitandukanye habi ziri muri industry ya 257 cyangwa zigiye zisanzwe no mu buzima busanzwe. Bakunzi ba Kamo TV. No munsi ku munsi uri hejuru ndi kubona umwigeme mwiza cyane gose. Oya unamukabara bayo maso pe. Okay, reka ndamureke yipresente atubwire ukuntu yitwa atwidondore majambo make. Ndabaramukije mwese. Amazina yanje akaba ari Uwacu Ange Delicia. Uwacu Ange Delicia n'umuntu ameze gute n'umuntu ki? Bon, Delicia n'umukobwa. Sinovuga ngo aratekereza caragorana. Ndatekereza bikenewe, ngora bikenewe. Biragorana bikenewe. Hama. Delicia umwumvise abantu benshi barazi Delicia rata. Une danseuse. Tu connais une danseuse. OK. Delicia novuga nti mu buto bwe Delicia rameze gute? Ubuto bwanje nkimukira umwana yego ndabibona. Ubuto bwanje yego narakina n'abandi bana bose. Kandi nabayeho mbona papa na mama n'abana papa n'abana bose yego yarimeze uko nyene wari umwana dérange agira iki ari calme canke kuko urakunda gusanga abana bakiri batonye bo bafise nyene tugeso bisangije ugasanga n'umwana ari calme yamari isolé cyangwa ugasanga umwana ari bavarde cyangwa ugasanga n'umwana yamari mu tuntu twinshi yari umwana ameze gute Delicia? Uko naremeze kera nyatsike komeze no ndagorana bikenewe nkatekereza bikenewe. Mwishuri wari umwana ameze gute? Umwanya wo kuvuga naravuga kuko usanga abana usanga baratinya gose bavuze turabakubita baratekereza. Rero abantu bavuze numvise inkoni ndaca ntekereza. Waruteke wacu bakalme nazo kuvuga. Okay, ntamariko turabandanya muhira naho byari bimeze gute? Wowe umwana nyina ukunda kuba ari kumva hari abana usanga bari kumwe na papa wabo cyangwa na mama wabo wari umwana ameze gute? No, je kubera igihe kinini nakibanye na mama. Novuga umwanje nawe arakara gose niwo tuvuga ngo wakibanye na mama kubera papa nawe byari bimeze gute? Bon, twe twana papa yari ku kazi wewe. Yaraza rimwe turamutsa tusa ku kazi. Kwa mama wanje akara rero sinovuga ngo no narapasa umwanya munini na mama ngo ndamwisanzure ko sasa naronse umuntu dukina kuja kuryama canke arabatera. Nuko byari bimeze. Hanyuma adolescence yawe yemeze gute? Adolescence yanje kubera nawe natangwa no gutamba. Umva usanga ibintu byo gutamba no kuma mugenda
sanga umwanya munini simba ndi muhira bakavuga ubwo n'ubu badubukwisha wowe wogenda izisaha ugataha izisaha ko nk'uwasanga dufise evenement tuje gutambamwo sanga nk'ubu ngenda mu gitondo ubwa twirigwane tugira iki sanga nk'ubu nta mwijoro dufate nka 21h kandi umwana wa 15 canke 14 ivyo bintu avuga oya je nibiki ntibishoboka ugenda mu gitondo utaye amasaha rero avuga urumva bakashobora ko atangwa kumbuza ugenda gutamba iki byari bimeze gute utangwe kubabwira abavyeyi genre ati nyine batangwe kubona utangwe kwilansa muri carrière yo gutamba byari bimeze gute mbere byararyohera kubera natamba gospel jena mugana mu gutamba jena natamba muri BKM sinzi ko yize ndayizi jena hora ntamba muri BKM mugari rero ukuntu byaje kugira ibyo bya profane biye bintu rero sasa sinzi byari utanga utamba ushemeza Imana mu nyuma bigahindukira watanga utamba gospel watanga mu wanyu HDR ntamba gospel rero uko mbona ugasanga umahandi nyene navuga none intambo yanje ego no gutambira Imana canango kwivya vyimvura nyene vy'abantu natangwa gukura ati keneye kuza ndaronka amafaranga ndakeneye kubivyaza umusaruro genre ntangure kuduga hejuru nk'abandi nabona abadanseur cyangwa abadanseur bavuga wow si abo bantu bari hejuru gose ifu nanje muri usanga rero muri nuzera turimo twebwe intambo z'ubu usanga gospel itari focus cyane nko twe tubona aba profile babitamba Bandi Breezy Samandari la melody ifu yuko nanje ntangura kugira ntangura kurondera ahantu ndabona ko hari ikintu nanje nshoboye bitangwe kuza gutyo umaze kuva muri gospel bikoroye kugira uje muri profile bwa mbere ko navuga ansinotamba nozenya profile navuga hari bibi iki gusa nyene ko ugendera ko abona bagenzi babagiye bavuga kandi ukabona batanguye kuja hejuru ko nanje ngenda iranyoroheye nanje birasanzwe sinimba nkunda Imana irabona aho ndiko ndaca utangwe kwinjira mu ntuze carrière yo gutamba utamba muri ya henze NG Kids umaze gushika muri NG genre ibintu utaronka muri gospel wabonye muri NG Kids byari nk'ibiki mu bisanzwe ivyo ntabonye muri gospel ubu mbona muri NG Kids muri nozenya muri gospel umva ikintu gihari muri gospel ni gutamba muri eglise nyene gukora ama video ntitwara nka ma-evenement menshi uvuga tugiye gutambamwo kandi n'ayo ma-evenement usanga nimba dutamvye muri evenement usanga ari za pamoja sinzi kuzizi za pamoja festival ugasanga zabera kuri Carrière Beach ugasanga utamvye muri pamoja ryari ushobora gutamba muri eglise aho sinzi kuzobona ikintu kizokuviramo amici nabonye muri ya profile nawe urakora video umuntu hari umuntu usanga arayikunze akavuga nkeneye umuntu azontambire muri clip uyu nkeneye azotambe muri show nini iyi team ndayikeneye kugira ishoboye gutamba nga muri izo show jo gutambamwo ncama kermesi yo ku mashure iki usanga biraguhenze tuzi yuko biye byo gutamba hari umushaka kuja ahantu mugatamba ijoro uracari mutonya muhira byo bimeze gute bararavye kenshi twakunda gushwana n'abavyeyi tugashwana vyema bakavuga ntibikunda urabaho n'imvugo yawe yarahindutse usigaye unyishura uretse nako ndamwishura nako ndamwesplika basi ingene bimeze ati mama niyo numva nshaka kuja kandi jewe ndiyizi simba ndi mu bintu bibi ndeka rero usanga avuze raba warataye n'indero w'iki gusa ko bigendera umwanya n'umwanya aravuga kubera usanga nk'uwo batante baravuga iyo mwana wampeje kumubona kuri tele iki usanga nawe atanguye kuzera turiye buke bukavuga kandi abona nkunda basa amafaranga ashaka kugurira ishaka gushima akabona ivyo ntamba ntibipfubusa kameme cyangwa amubwira papa ndafise amafaranga ati ntiyamba ucorera twenganya navuga we yakuye ati naratanze kabazi kabona ati ntabagiye gutumwanya ndabikuramo ikintu bisigura yuko ubu babishigikira basa un petit peu
barabishigikira gusa bavuga ne abantu bazibaza iki bazovuga ko umwana wanaka ameze asigaye ameze gute ngama ugiye kureba ivy'abandi bantu uzosanga nawe ntiwiteje imbere nigiki ubwira nk'abantu hari abantu usanga bafite imyumvire imeze gutyo ugasanga ari abana bafite talent yo gutamba canke talent yo kugira iki ariko vyanse yuko bayidevelopa nigiki no wabwira kinabwiye ati mugire courage y'impano mufise mugire courage mutarumvise ngo bigimeze uko bigemeze kebuke kugenda arabona ko hari ikintu kivamwo biratinda bikagiye kumera neza biratinda bikamera neza genre nibihe bintu novuga ni challenge utaruzi muri dance yuko ziri mugabo zibonye mu nyuma ukavuga yenda bimenya bino bintu navyo nayo kuja biramaze kubaho cyane n'ivyaha ndivanye n'abasanye dutaha uti takenda mu gitondo nagaranje navuga kameme ndarengeje ti gute ndagenda mu gitondo ugasanga tuva mu 6h 22h umwanya wose wamaze uri ugira kangaye mu ivyo numiwe ati turarengeje gusa yende ko mbona ati ndashobora no kugenda ruguru nkavuga ngiye gutamba umuvyi akabitabara akavyumva ahubwo kandi pardon nzorara y'umunsi umwe nzenze mu ikintu avuga ati basura telefone mbazi ati umbwire ingene umerewe ukuntu umerewe umva baritahura nyene baranabitahura cyane okay it's challenge ibindi bintu wagiyemo utabizi yuko bishobora kukuviramo ikintu ciza ugasanga izinyani nka challenge wagiyemo utazi yuko biri muri dance ngo ugasanga nani byari biri vyiza ni ibya sinari nzi yuko mushobora kuba famille murakundana numva ko bogenda ahantu mutajanye nimba kandi urashobora gusanga nk'ubu wewe niba dutambana ukabona nk'ubu wowe uraronsa nje gutamba wenyine gusa urazobwira ati timu yanje ifo ko dusangira kuvyo naronse usanga harimo urukundo ugasanga okay ndeke mugize muri bangahe turi witi ndeke kwinjira muri team yanyu bisabwa iki umuntu yokora ngo ushaka gusanga tuko turakwikora n'umuntu ngaha afite imana yo gutamba mugabo byanse yuko aje kwigaragaza ahantu hasabwa iki kugira winjiremo imeze gute novuga ko bivana kubera uko je ninjiye ivyo bansavye si uwo nasanze bamusavye arashobora kuvuga wewe ndakwemereye kubera urazi gutamba ku nyama kandi biravana donc uri mushasha bavuze ati hari umuntu ashaka kwinjira barabizeye muri groupe ati tumwinjize cabireke donc bose babaye ati oya ni oya barakwankira bavuze ego ni ego banko nta mu president igira umva mwese mushatse biba bimeze gusa twasese yo gusa turamubaza nawe arashobora ati uyu muntu nawe aratubaza amavi yacu tumwinjize tuvuze oya niwe ntibisanga amafaranga nguca kwiyandikisha nimba ushaka gusaba urasaba uwo muchef nawe ashaka kutumenyesha tumwinjize okay niki kintu cabaye muri carrière de danse yawe kintu kirabavura muravuga ati je bino bintu ngira ndabivemo nta mpambamye ihari novuga ngikomeye ndabivamo henga numva gusa hari kera nitangwa gutamba donc aya madanse aje bashasha izima piano sanga tweka amapiano agoye nkumva naho wiga ntivyinjira ni nk'ubusino bihera kweki nto bihera gusa kubera courage mfise mwenda bikunda kaje nemera kuvyihatirizago nkavyiga nyene nizo challenge zahavuye uravuga ati zino hano ngira ndabivemo ni challenge yabayeho egi cyangwa ukumva umuvyeyi turatanguye kwankana gusa turamaze twese tuti nk'ubu kugira imfikiro n'abavyeyi sinfanda bihera so kwa mandi ico ushaka ndavuga oya sinaho nihagera zobitahura okay ni kihe kintu naco ushobora kuvuga ati wabonye canke cabaye wavuga ati reka mbandanye antuka zogera hajya nakageze cyagupushinze kubandanya ugiye kumviriza ama motivation y'abantu kumva twe dushike nga byagenze uko gushiga intengene byagenze kumva wo biraryoshe tiwashitse ngaho naho ciye muri twikije akantu gatoya ubusa koca kandi kuhaje nyumvuki ifo ko mbandanye baravuga biragutuma uwo bandanye yego umuriro modo wawe
waravye umunsi wa mbere avuga ati jengira nkunda gutamba ibintu byajemo ko nyene canke n'ibintu hari abantu baje mu ishuri hano bakunda gutamba mu gatazi gutamba akagira ama pratique kuri telefone canke agira iki wowe wari ufite umuriro modo wawe imbere yo kubyinjiramwo canke ni ibintu wagiyemo wari usanzwe kugira ama exercice muri wewe canke byari bimeze gute bon nje novuga nkiri umwana sangwa abatante baje muhira sabagira tante nyene sangara abajene bakunda gutamba bagashiramwo indirimbo kacavuga delisi hagati kaca banga urazi gutamba ama gusa kera kwa natamba traditionnel n'umwana kera ariko akambwira urazi gutamba n'abashamwo danse moderne nkayitamba ico gihe hari muri 2019 niho cabambwira genze banje ati muri eglise ni baratamba tugende kwiyandikisha cyangwa ntango uja gutamba gusa ubona ibintu bishashe imbere yawe igeno usanga amadansi batambuka bavuga ati tinyigisha je ndapfa kugira ntango ntazi gutamba gusa pana ngo ntazi gutamba buke nyene gusa ko nagenda duga niko mbona ati ubu nawe nyigisha ngaho ibintu bitatu ndashobora kubisubiraho urashobora kubitamba dance uyifata nkandi bifata nka hari abantu baje muri dance kugira biholaxe cyangwa gasanga ni pastime cyangwa gasanga ni passion cyangwa gasanga ni ikintu umuntu ashaka ko kimubera novuga nti kimubera ikintu nyine genre azobanda mu buzima wowe wifata dance uyifata nka niki Komyama just mvuga ngo dance ni talent fis hari abantu benshi bansunze gutanga bavuga wow ti hari abantu basetala kunsonza kwe mvuga ngo ni talent fis donc je dance ukunda ifata mvuga ni kandi kiri mu bintu binyokipa nkumva ndaryohewe dance mvuga ngo mu Burundi biravye kidashobora gushikana kure muri iki gihe tbayemo donc dance ngenda ifata je ndavuga mu gihe utoburi ngaha no mvuga ndi ngaha mu gihe basi nta amafaranga make kagira iki donc havuye ibyo nkora byose ndavuga dance nico kiranyespira gose nico kintu kikuri mushaka kuvuga ati reka ndakibandanya kandi baziko abantu bashavuga ngo ngiye ni imyaka ngo niho mu mama sawa naco nzoba nashaje uri mu bisigura ko wakuze naho nzohagarika nzofanze ndakora ama TikTok basi muvyumva uko nari imyaka sawa ni naho zori mu mama nzokora ga TikTok gacana bakibandanya bagitamba hari n'aba deja gender bandi Brazil nako bagitamba basamanda nako bagitamba barakuze ntabwo baturanganya ba melody barakuze ko melody nabasamanda twatambana muri BK 2016 navyo abantu babimaze igihe kinini kandi umva bakibandanya rero bisigura yuko nibaze yuko umuntu atocika intege kubwa passion abafise canke kubwa ikintu kanaka kandi kimwinjiriza kimuha amahera kuko nshobora gukora ikintu pendant 10 ans utakibonamwo amafaranga nimwaze ngo mu Burundi ngo dance ntacitanga kandi ufise talent kwe kutaja gutamba uja gutamba uzora resultat zirimo twese nituvuga ngo kunga imyaka ngo ca amafaranga twese turi focus ku mafaranga kuko amafaranga niyo atarizo niyo iyo dance izovya amafaranga kandi amafaranga tuca kwifasha muri iyo dance ushaka muri dance urakeneye ibintu byinshi bon reka kuvuga ngo imyaka tamba si ubikunda tamba ko ufite talent kandi ubikunda tamba uko birakenewe Delicia nyine ku muntu w'umukobwa birakunda kuba bigoye usanga nkaho ufitiye nka sheri usanga sheri nawe ntabikunda yuko uje kuri stage nyine gutamba rero bimeze ni murabipfa canke imeze gute je nta muntu byangira nta mu boyfriend gira sego sawa naramwigeze ego frema nanze yakunda voilà bimeze gute kiri mu bintu twapfuye donc nta sinzi ko bagenze bambwira urumva iki okay cendo nkiraho nyine subject mwapfuye na shiri kubera watamba ba sicyo twapfuye gusa basi cyari mu bintu adakunda frema hambwira reka gutamba je ikintu rero ubwo nongera naramuhanuriye azonyucamo niye irabiye interview genda umuhanuye urabe hano ndagusabye Fadari nukuri oya ushobora kumpindura kandi usanze konde si ikintu kibi nkoze ni kuri kije nakuje reka kugira ivyo urimo sana kwakiriye uko nyine nimba ari byo ukora ndavyakira uko nyine byo ukora nanje nico kintu nese kintu kibi kuri kuco ushaka kukinkura
ya nimba usanze ntamba kandi si ikintu kibi nkora nkunda uko nyene nimba nkundira ico nyene take your time mubwire uramutinya aranyizwe ntonse bibona arakuze gusumba gato cyane gato cyane kanini arakuze nka jewe ari munsi ya jewe wewe nawe urakuze gose ni sugar daddy de wavyumvise okay swat nivyo bintu ushaka yaraguhoye genre mugabo urumva ko biri mu ndani Tirisha kubwira ati nimba wansanze ntamba nkunda uko nyene wansanze bamubwira amajambo yawe bamubwira amajambo yawe mukuri ntavyonzi kubera ni umuntu atanavuga ngo ivyo arabwira ati mwakintu bambwiye gusa je ndabizi barakubwiye gusa usanga nk'umuntu ntanze muri sho ushabwira ariko n'umuhungu erege gutamba usanga arivyo twapfunye nutwo tuntu makunda gupfa kenshi oya mvuze nk'ubu nimba bambwiye ati yagiye muri show kandi makunda gupfika apart ivyo ikintu makunda gupfa byari biki ndi jalouse uri jalouse cyane gose Nkunda umuntu ari kole ibintu byo gushira ku masatsi rero abakobwa satogene biranshije urumva iyo ugiye en couple bukeneye ton mec nimba no musa avuga shira ko delicia naga cœur n'utugufuri tu vois ko jewe gusa ashye ko umuntu mugabo ari nka anniversaire ni bon ndavyumva ariko ubuya yujije ko abakobwa ugasanga kubera kuri statut ya mbere ni wow n'imitima yashize donc nukunda ibintu nk'ibyo ibindi bintu nderishya nka ari mu rukundo n'ibyo kandi nukuri ico kintu nankasize kari bose oya nta kimwe umusohoka numva menga usohotse twaje tume dusohoka muvuye mujana ntagende wenyene kubera uba ufise confiance oya ndayifise ariko canumva jalousie nyene ati kwiri aragiye cyo sanza utaharushe acashika rya naro umwanya wo kukuvugisha dimo tede nakunda umuntu ashira abakobwa benshi kuri statut do 1 icya kabiri nakunda umuhungu kumasohoka mwara basi agutwa ntwara bigira inzira n'abagenzi bawe ego ndabizujanye n'abagenzi bawe bahungu usanga numva nk'ubu basigo si gufuha ngo kubera ngasohoze ngo kubera sose ngo jensi game muhira mvuga basi mbashaka gupasa umwanya munini nawe ubushaka like mugumane nako na ifoko akumva uracamukunda no plus maintenant kandi turaba besto ubu vous êtes des besto yego turaba besto tumeze uko ashombaza mbega wiriwe neza ati yego nibaze yuko un jour hashobora kugaruka ya feelings mwari mufitaniye avant igasubira ikagaruka nivyo ukunda sinzi gusa navyo nibaza kuti ari en couple ari single nawe uri single kandi muraba best ivyo nese icyo kintu kibahuza ni giki gituma mu nimbere yuko tunasohokana donc azikantu benshi muvuga ngo turasohokanye muvanye ngo ca muso kuvugishanya tuvuze ati naho tuzovana tuzoma turaba best donc tuzoma turabagenzi yego ni ryambere n'ubwa mbere mwaraba best Jean mutarakundana mwarabagenzi bisanzwe mugabo ubwo bugenzi mwari mufitaniye ubu bwararenzeho mwavanye ntuvuga ngo turabesto byatari ego twite na besto besi somva yo tuma tuvugana turatera inkuru yego mwapfuye iki tocihotse cyo numva nifuza kumikira mwavaye kubera ikintu mwapfuye numva umenga ni gitoya cyane gusa ni nakano gatonya nta rumwe yagize ikosa cyangwa iri kosa twinye twaravyumvikanye mwumva yuko Mokasolenga. Ndibaza bavyinga twavyo ari kurambirana. Amwararambiranye. Eko niko novyitwa twarumvikanye arambwira tukasanze badako ushatse kugenda kureka. Mwari mumaranye kingana gute?
8 mois. Mwamaranye 8 mois. Sisi nabwumvikana n'umuntu ngo tuvane. Birakunda kabisa. Ariko ni bon. Ni yaye makritère wabanza kora imbere yo gusohokana n'umuhungu. Physiquement, bon, yaba physiquement canke intérieurement canke ki. Dufatiye kuri physiquement, donc sinovuga ngo je kamvuge ku byo ntakunda. Sinzi usanga abahungu usanga bagangutse. Ukunda abangu bavyibushe. Oya. Ahora ndavuyemo. Oya wewe ufite tayisanzwe. Iragereranye. Iragereranye. Usanga bagangutse iki. Gucanke umuhungu santureha. Basa mfumusi bagatora. Asuma gatora, okay, aha. Zenzo nanga mu bisanzwe. Ngiye nito wanka. Oyi, zenzo nanga. Usanga gangutse cyane. Ngo mugufi. Okay. Ibyo kunda ibyo bushaka ibyo avuga ati uyu muntu uvuga ibisigaye ibya ibyo nka bitatu. Simvuga ngo ndakunda umuhungu w'inzu cyayirabo. Ukuje nkaba ndakunda no kwenye. Kasi mvuga ngo umuremure gose canga ngo mugufi ageranye cyangwa ngo muremure nimba ndakunze sindaraba ngo nimwe canga uganuka. Canga umuntu hari wambwiye genre murakunda umuntu ngo ari ngo amwitaho amakeya ametwararika nanje nakunda vuga physiquement ngene okay ngira rero sasa genre ibintu nkunda ku muhungu twadusohokana cyangwa yasanzwe nyene ivyo byo bivuze ntawe utabishaka ntabwo ndashaka amake keya nawe utayikunda nticoba Jena besti wanje ndashaka mekeya kandi ari umukobwa mugenzi wawe. Keya nawe utayikunda. Ago caring yene akubaje bimeze gute? Je nkunda umunga mu mwanya. Umwanya ubuzi niba ndi girlfriend wawe mu mwanya. Umwanya ukwiye. Canke ikindi kintu naco nkunda ku muhungu. Sinkunda umuhungu ngo ngasara cantegeza umunsi dusohokana natekereza. Atekereza yo mvuda ndamutiye bazuma abantu batekereza usanga abantu bagutiye yo mvuda muti sikumutiye hasi ndamwubaha gose kubera atekereza ya ka usanga rero kuba ari we niwo wambaye twanasohokanye usanga ufise umu ex umwe okay haragaze nagamba zizi muri ngaho numva umenga nigakenewe okay donc wifuza gusubira mu rukundo rujyanye Seranzo niyo mviro ushaka ubanzureze n'ishure urimo wandishaka ameze ishure ama ibyo bizoza mu nene ushaka ameze ishure amabanga dance yanje ndondera amafaranga sinshaka ujya amafaranga y'abandi bantu ujya amafaranga y'iwanje amafaranga y'iwawe personnel okay yes amuhizo za nyuma aciyazanye ubu nyine nka coup de foudre naho bice bigenda gutyo reka ni ibintu hamagara saka butu sonda hamakabaradi ni ibintu nyene biza ukewe kandi ubu ndi célibataire kandi abandondera sinovuga ngo ntibabura kandi beza hembara aho twujana kandi uvuga ati nukuri baratesa ayo maso baba yabonye umunsi ariko si amaso meza by the way j'apprécie bavuga ngo nashatse kujana kwino bijana gusa ariko je simpabugwa ngo nikusa neza ngo n'umutima waje gushimira gushimira ariko naho ubu naho ubusa neza ufite amafaranga ufise iki igikunda mu no mwanya Delicia tubwiye ati mu no mwanya nta bintu byo gukundana akeneye kubanza abanze yige na dance yiwe ibindi biza mu nyuma ashaka amafaranga n'undi uri muri abakobwa bakunda kuja kurondera amafaranga ku bahungu ntavyo ukunda niyo cambere ntinya n'umuhungu twasohokana arabizi ugenda teje ndamubwire ko wasanga nk'umwe muri vacances mu vacances abanyeshuri cabakenda siko babizi muri vacances abanyeshuri cabakenda ariko kugavura abayahetse cyangwa basi nzosiga kaverne gute muri vacances nzoguma suku nyene yenda mbwire ati basi fasha 10,000 nimba naca mu kigobe ukabanza ukaduka nkazunguruka kugira nzombwire nawe arabizi ntangwe kuvuga ati ndashaka kumbwira ikintu sikiye gusa no bifate nabi ungana nabanze kwenye icyo ushaka ngira bishaka
ntanguye kuvuga ati jewe arambwira ngo shaka amayinite nta nico nkishaka okay baba bafite nyine façon nyinshi kandi ni bya bya nibaza yuko byinshi mwumvise ko twabiyaze tukomwe na uwacu Ange Delicia umudanseuse wo muri NG Kids mwumvise ko twayaze byinshi ku byerekeye intambo yababwiye yuko nimba uri umwana ufite talent yo gutamba you deserve umva genda ubikore nk'uko ubikunda ntubikore nk'uko umengo nta bizogushikana nta kintu kidapeyinga harimo n'abantu bakuze bakuru bariko babyaza umusaruro no munsi ati why not wewe utoza ukigaragaza talent yawe Delicia nibaza yuko disi twabiyaze nibaza ko atakintu gisigaje NG Kids umuntu abakeneye hari nk'umuntu ariko turabahora bakurikirana par exemple kuri page Facebook canke sur IG umuntu akeneye nko kubatora yobatora kuri IG yahe kuri ntuzenya Facebook iriya yitwa gute page yanyu aho nyine umuntu ashobora gukura NG Kid bon Instagram urashobora kwandika NG Kid dancer Facebook uko nyene NG Kid dancer TikTok NG Kid dancer bose bashaka kubatora yes nibaze ndishi mwavimse ko twabivuganye na Delicia hano reka ndagushimire ku mwanya wawe waduhaye hanyuma twifuza yuko no kindi gihe tugwamagaye tuzosoba kubona nanje ndabashimiye gose ko mwanyiyumviriye ko nokuri murakoze gose ndi munsi mu magaye nzoza okay merci beaucoup Delicia yari done for real turi kumwe mu Kamo TV tuzosoba kindi ganiro ciao ciao